Niki uravye ifoto yakeka cyangwa ni ifoto y'uno munsi niki wibuka cyane muri kahise kubuzima bwawe no muri kazuza kuno munsi? Mu minsi ishize nari umuhungu. Minsi ishize nari umuhungu. Iyo ndaba abantu benshi bakunda kumbwira ngo umenga ndi umuhungu kandi ndi umukobwa. Sinzi ico bashingira ko ariko nanjye cyane ubuto bwawe warakunda kugwana sana wari gihungu tuvuze ikintu. Oya muri kamere yanjye gusa narakunda kwikomporta nk'abahungu, narakunda gukina umupira, narakunda kunyonga ikinga, narakunda kunyonga moto, nyene ibintu bituma umuntu Ikidirigi. Ikidirigi. N'ikidirigi narakinyonze indirimbo ya gatatu ariko nyene nkumva ntibirimo. Ariko turimo turimwo mosyo zo kurira cyane. Kubera iki twamari two kurira minsi yose? Sinzi agahinda kenshi cyane kurusha. Undi sindi umuntu yakoze arira cyane. Imana ntigeze yemera ku buzima bunkomerera ku buryo nongira amarira menshi. Peut-être ariko abantu ubu nabwo bogwamo cyane ziye ndirimbo zibagwamo cyane. Jewe nkunda kwibaza ko Imana ahubwo yampaye kuza ndaremesha abantu. Nibaze ko ico gihe hari kera ico gihe hari kera cyane. Bari bagikoresha bya bikaseti binini. Bikaseti binini dufite cyangwa televiziyo gifise izuru inyuma, umugongo inyuma. Yuko ababari baracyagifise. Tugure ukimanuka ushitse Gitega bavuze ati ndashitse Bujumbura. Cyane. Handi uraba ibintu ukabona ko bidashoboka bitewe n'ahantu ba. Narabiraba nkabikunda ariko nkabona ko ntibishoboka, ntabwo nshobora kuba umukinnyi wa filime rero bikambuza kubyifuza. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe no muririmbyikazi indirimbo mpimbazamana. Alvella Sabye. Gahimbare. Muhimbare. Ego. Niyo mazina y'izwe bitwa kuva kera gushana no munsi. Niyo mazina abavyeyi banje banyise. Ego. Akomoka mu ntara y'Urugi hehe? Mu ntara ya Rugi muri commune Kinyinya. Kumenya? Kinyinya. Kuva mu Kinyinya gushika i Bujumbura story yari imeze gute muri rusange? Iratwengeje atari cyane ariko navuye mu Kinyinya manutse Bujumbura manukanye no kwiga. No kwiga? Ego. Mu nyuma? Hama mu nyuma Imana irabona ko nkwiriye kuhaba ndahaguma nuko n'uyu munsi niho ndi. Niki uravye ifoto yakeka cyangwa ni ifoto y'uno munsi niki wibuka cyane muri kahise kubuzima bwawe no muri kazuza kuno munsi? Mu minsi ishize nari umuhungu. Minsi ishize nari umuhungu. Iyo ndaba abantu benshi bakunda kumbwira ngo umenga ndi umuhungu kandi ndi umukobwa. Sinzi ico bashingira ko ariko nanjye cyane ubuto bwawe warakunda kugwana sana wari gihungu tuvuze ikintu. Oya muri kamere yanjye gusa narakunda kwikomporta nk'abahungu, narakunda gukina umupira, narakunda kunyonga ikinga, narakunda kunyonga moto, nyene ibintu bituma umuntu Ikidirigi. Ikidirigi. N'ikidirigi narakinyonze indirimbo. Igihe ubona umenga uri serious sana niyo uri kurakina amareresi cyangwa mu bindi bintu uba wibuka iki muri kahise kawe gatuma ube serious mu byo urimwo mu kazi urimwo uba wahawe ukora? Ntabwo kuba serious kwanje bihuye n'ubuzima busanzwe mba narabayemo cyangwa ikabwo biterwa n'igikorwa maniko ndakora. Iyo kinsabye kuba serious ndaba serious, iyo kinsabye naho kukusara ndasara. Kasara kabisa. Cyane ko mu buzima busanzwe bwa misi yose ntabwo ndi serious. Zavre cyane. Ndanga nuko ba serious mu buzima. Niki cyatumye uyumvira ko hariho gukunda kuririmba, hariho gutangura kubigira gusohora ikikurimo? Niki cyatumye wumva iyo mpano yawe ugiye kwishira ku mugaragaro bikagaragara gutangura ku byo kuririmba? Ubundi ndirimba sinigeze igenda byifuza ko nzoba umuririmbyi. Nta nubwo nigeze ndabimenya ko noshobora kuririmba. Ikintu narinzi gusa ko noshobora nari ndabizi ko nshobora kwandika indirimbo. Ariko sinenzi ko nanone ko nshobora kwandika indirimbo ishobora gukora ku mutima w'umuntu. Nanzi gusa ko ndashoboye kwandika indirimbo uko ndavyumva nyine uko ndabibona. Umuntu yatangiye kumfasha bwa mbere niwe yambonyemo iyo mpano Cizo. Niwe yambonyemo iyo mpano anjana muri studio kuririmba. Ndaririmba indirimbo ya mbere, indirimbo ya kabiri, indirimbo ya gatatu ariko nyine nkumva ntibirimo. Turimwo mosyo zo kurira cyane. Kubera iki twamari two kurira minsi yose? Sinzi agahinda kenshi cyane kurusha. Sinzi impamvu kubera ko ugiye kubiraba mu buzima busanzwe ubundi sindi nk'umuntu yakoze arira cyane. Imana ntigeze yemera ku buzima bunkomerera ku buryo nongira amarira menshi. Peut-être ariko abantu ubu nabwo bogwamo cyane ziye ndirimbo zibagwamo cyane. Jewe nkunda kwibaza ko Imana ahubwo
yampaye kuza ndaremesha abantu. Niyo mpwemu mfise muri jewe yo kuza ndaremesha abantu kuko niyo ugiye kuraba 70% y'indirimbo zose mba nanditse ni indirimbo ziremesha na banumva nyene ndiko nandika ikintu cyo gutuma umuntu yumva yorema mu mutima kumva ko uko vyomera ko ariko kose ari ivyizigiro. Ivy'amarere sinavyo vyaje gute? Gukina filime byo narabikunda pe. Kuva kera nkiri ruguru iwacu narakunda kuraba amafilme y'Abatanzania, Karashika, amafilme y'Abanigeria. Shumureta ndi bukumuse tiraba muhira even my dad twese nabo tuvukana twaraye tudasinziriye. Twarayiravye tubona ni filime iteye ubwoba turaduse. Nibaze ko ico gihe hari kera ico gihe hari kera cyane. Bari bagikoresha vya bikaseti binini. Bikaseti binini dufise cyagi televiziyo gifise izuru inyuma umugongo inyuma. Yuko ababare baracagifise. Nico televiziyo twakoresha muhira rero. Nararaba buryo abandi bakitingamo amafilime nkumva ndabikunze ariko sinigeze nifuza kuba umukinnyi wa filime bitewe n'ahantu navuka entourage narindimo cyane cyane ko sinarinzi n'igitega ico gihe cyose umuji narinzi haraho navukiye gusa usigure ukimanuka ushitse igitega bavuze ati ndashitse Bujumbura cyane handi uraba ibintu ukabona ko bidashoboka bitewe n'ahantu ba narabiraba nkabikunda ariko nkabona ko ntibishoboka ntabwo nshobora kuba umukinnyi wa filime rero bikambuza kubyifuza. Fata agafoto kawe wicaye cyagiye ariko urabashumureta na Karashika kwacura wicara no munsi uriko uraba filime ushobora kuba waranditse ukanakinamwo nikaye kanyamuneza akakugwamwo no munsi. Hari ijambo nkunda kugira ko rivuga ngo nta kintu na kimwe kidashoboka imbere y'Imana. Birashoboka ko no Murundi yogura indege. Kandi we mu bwenge bwawe hise wumva ko bidashoboka. Ariko birashoboka ko Murundi yogura indege yiwe personnel Imana yabishatse. Kuko nanjye nuko mukanza mu kuyigura. Byose ni indoto byose. Byose bitangura mu kurota. Nanjye ndibuka ko ico gihe Nukuri simbeshe nahora nandika amafilme. Nahora numva mvise ibintu bimbiramwe muri jewe. Nkatora urupapuro n'ikaramu nkandika ibintu mama yaza nkabinyegeza byarantera isoni. Nukuri ndavyibuka. Sinarinzi n'igitego ukuntu hasa. Ariko nahora mfata urupapuro n'ikaramu numva mfise inkuru nyinshi zo kwandika. Nkafatikaye. Ati nasaje. Nanjye simenye ibintu ndiko ndandika. Sindanamenye ko ndiko nandika ngo inkuru. Nkandika inkuru ariko ntazi ngo iyo nkuru ndiko nandika ngo nzobijana nzobikoresha igihe ngumva ni ibintu bindimo gusa ngomba ko bisohokamo. Nkavyandika narangiza mpejeje kuvyandika canke ndankabiturira. Rafana ufise fan base cyane hagati mu gihugu cyane. Iyo ushitseyo bakwakira gute? Commentaires ziba zimeze gute cyane cyane mu kibano? Chemba numiwe. Banumiwe birangora kwakira. Biranantera ubwoba. Nkacambura uko ndabifata nuko ndabigenza. So ufite contrat shasha muri Wema? Yego. Mugiye gukorana bizokorera cyane kubandanya uririmba no gukina amarere so rusanzwe ukina. Ubundi Wema Entertainment ndayifata nk'igisubizo cy'isengesho ryanje. Nari maze igihe kinini cyane nsengera kandi ndashimira Imana ko yanyishuye. Biravunanye cyane hano hanze twebwe nk'abartiste kuba ufise indirimbo zirenga 70 wanditse ariko ukabura uburyo bwo kubikora. Iyo ubonye rero umuntu aje akakubwira ngo ndashaka kugufata mu mugongo kugira ngo messages kuri muzisore zibashe gushika kure, urumva ko atari intambwe ikomeye. Kuri jewe rero nibaza ko ni ikintu gikomeye cyane Imana yankoreye kuko uyu munsi ntabwo ngihangayika kumenya ngo indirimbo ngo nzoyisora nkana. Jewe abandongoye barambwira ati genda wandike, dukeneye ibikorwa kandi dukeneye ibikorwa byinshi ku buryo no kwizeza n'abakunzi banje ko kwa kuntu na oransora indirimbo hagahera amezi 5 akarimbo kamwe hagahera amezi 5 nta ndirimbo yanje babonye ivyo bintu bigiye guhagarara. Kandi ikindi cya kabiri ugiye kuraba indirimbo zose nakoreye muri Wema Entertainment hariyo difference. Haba muri audio nico nashaka kugaruka kuri rya video iyo muri Wema twizere ko ibintu bizobandanya kujya nyene muri quartier kujya nyene. Ubundi nico bari baje bandonderera. Iyo umuntu avuze ngo ntibari kuza gusa ngo warabagoye sinzi none oya sinagoranye ngurafise ukungene ariko ungene usanzwe ngo umeze kuri wowe uvuga ati shaka ikintu kiri murongo iki niki kidakunze nibi nibikunda
ariko mu buzima bwa misose bw'umuntu niko biba bikwiriye kumera. Umuntu atagira principe biragora kugira ngo ashobore gutera imbere. Kandi sije nagoranye baje bansanga handi hantu. Bansanze muri CV Music, Chizo ari we mfise mu biganza, umva nyene sasa ko bamanza kumvikana. Byasaba ko bamanza kumvikana kugira ngo ni nkuko nabo hoze undi muntu ngo aje kundondera. Burya hajya n'ukubana bashobora kubana. Yawe ni muze icara gato maze twumvikana. Kandi jewe sinshobora kwinjira mu biganiro Landry cyangwa mama we mashobora kuba ari karakora. Baragenda bakumvikana nk'abantu bandongoye bakaza bakambwira ati Alvella go. TikTok cyane ibibazo bya TikTok. Iyo ushavuye bumeze gute? Singunda bishavura. Ayo nshavuye ndashwana. Ashwana. Ni cyo ikintu gituma unezerwa cyane. Mu buzima? Mfise amahoro yo mu mutima nta kintu na kimwe bivako. Ni cyo ikintu cyakubabaje kuva kera gushika none munsi utazopfa yibagera. 2013 musimbura papa wanje. Byari bimeze gute urugendo? Ubundi byarananiye kwakira kubera ko papa twamuhamvye muhira. Namaze hafi ukwezi kose. Papa wanje yari umuntu akunda gufata ingendo, yagiye mu kazi, arashaka kumara indwi zibiri tutamubona muhira. Twamuhamvye muhira, namaze hafi ukwezi kose nguma ndindire nzi ko peut-être bishobora kuba atari byashobora kugaruka. Nari imyaka 15. 15? Numva ko peut-être Imana ishobora kunkorera ibitangaza nkabona aragarutse. Byari ibintu bikomeye byanwaye igihe kinini kugira ngo ndavyakire. Ikatubona tukwihanganisha. Bibaho nyine mu buzima. So ikiganiro open mic ni kaye kajambo ubwira abakunzi ba Alvella n'abakunzi b'indirimbo zawe n'abakunzi b'amareresi yawe wongera unabibutsa n'ama channel ya YouTube usanzwe ukorerako ama page Facebook kuri wewe. Icyambere ndashima Imana. Imana kuko ni yampaye abantu. Imana niyo yangiriye ubugisha ikizere. Impano ndashimira Wema Entertainment. Ndashimira n'abantu bose bakunda ibikorwa byanje bakanashigikira buri munsi. Imana ibaho umugisha. Ndanabizeza ko turashimira n'umukontabure Ivbari kujaka noti na Landry. Yo ni timu usanzwe mukorana? Ya ni timu dusanzwe dukorana. Wabibonye ko n'ubu niwe yanzanye ngaha. Imana ni nziza. Biraryoshe kuba ufise ahantu ugomba kuja. Timu ikakubwira ati tegure ufise ibikorwa ibi n'ibi bakagutegura ibikorwa bituma ibintu bikorohera gusumba. Rero abantu bankunda bakomeze kudushigikira no kudukurikirana. Ndabizeza yuko babana barabavuga ngo ndateba gusohora indirimbo. Uyu mwaka ntibazombona cyane muri filme, bazombona cyane mu kuririmba kandi zobaha indirimbo nziza ndizera ko bazonezerwa. Cyane vraiment tuzohimbagwa cyane. Zoyimeze neza cyane. Channel za YouTube cyangwa ama page ya Facebook. Kuri page ya Facebook ni Alvella. Biri kufisa abantu benshi kuri page ya Facebook. Oya, ahubwo uvuga ngo mfise abantu benshi, ahubwo mfise abantu benshi banyitirira. Oya, yawe mingi mfise desa komye. Iyanje ifise abantu benshi bayikurikirana sano na nsimile. Ariko hari amapaje hari ifise 40,000 atari iwanje, hari ifise 69 atari iwanje, hari ifise 39 yitwa Alvella MUHIMBARE atari iwanje, zose zitwa Alvella MUHIMBARE. Rero ngomba kubwira abantu bankurikirana James page imwe ya Facebook. Alvella MUHIMBARE isa followers 196 uyu munsi bariko barabira ku ikiganiro. Nimba hari andi page baba barakoze ko abonema vraiment bakure ko sije mba na publier ibintu abara abandi bantu even no kuri Instagram ni Alvella MUHIMBARE mfite Instagram imwe mukazogenda kuri Twitter mukabona umuntu yitwa Alvella MUHIMBARE sije na Twitter ngoresha kubera iki sindabyitaho ubundi sindi umuntu ngo ndakoresha social media cyane. So ndagushimire cyane ikiganiro open mic twongera twifuriza n'amakorabo mesh cyane kuko twavyumse muri contract ibigira. Asante sana. Namwe mwakoze Imana ibahe umugisha.